Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'amahirwe akomeye cyane kubana namwe muri iri joro. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. N'amahirwe kubana namwe kugira ngo ndabazanire indamukanyo zivuye ku wantumye. N'indamukanyo ndabahaye ku giti canje. Kandi n'amahirwe kubana namwe kugira ngo mbone umwe wese wo muri mwebwe. Kandi kugira ngo nsabe Imana ngo imigisha yayo ibe kuri umwe wese wo muri mwebwe. Imigisha iyo yasezeraniye umwe wese wo muri twebwe ari imigisha y'imfura. Imigisha y'imfura niyo migisha ikomeye cyane ihari iza ivuye ku Mana ikaza ku kiremwa muntu. N'imigisha yabitswe mu ijuru ibikirwa abana b'imfura bose banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Rero imigisha jewe nifuriza umwe wese wo muri mwebwe niyo niyifuriza nanje. Niyo migisha y'imfura ariyo migisha ihindutse ukuri, iduha uburenganzira bwose bw'ubugingo budashira, uburenganzira ku mubiri uhoraho, ku buyabaga buhoraho, uburenganzira ku bwami buhoraho, ku nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Ibyo byose, iyo migisha yose yarabitswe, ibitswe mu mugisha w'imfura. Kandi iki n'igihe aho nk'uko byagenda muri bya bihe, igihe Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abandi igihe bahamagara abana babo, kuko haba hageze umwanya wabo wa nyuma, umunsi wabo wa nyuma, barahamagara abana babo bagatangurira ku mfura, bagatangura gutanga umugisha w'imfura, bakawuha uwo muntu yabagenewe uwo mugisha, nk'uko byaba byarategekanijwe, byarashinzwe mu ijuru imbere y'Imana. No kuvuga ko nk'uko byaba byarategekanijwe mu ijuru imbere y'Imana ku muntu yabagenewe uwo mugisha, uwo mugisha waraza kuri uwo muntu, uwo mugisha w'imfura. Rero turabona ko bahamagara abana babo, umugisha wa mbere wabanza gutangwa buba ari umugisha w'imfura. Buba bahari canke batahari, abandi bana abo nabo nyene baba bafise uwundi mugisha wabo. Mwebwe murabona ku ibyabaye kuri Yakobo, igihe Yakobo yaronka uwo mugisha w'imfura, mwene nyina siho yarari, kandi byabaye vyiza kuba atariho yarari, kuko nabo nyene yarifuza uwo mugisha kandi yari yamaze kuwugurisha. Kandi Yakobo niwe rero yari afise uburenganzira bwo kuronka uwo mugisha, kuko we yari yarakoze ibyari bikerewe byose, kandi yari afise ukwizera kugira ngo aronke uwo mugisha, kandi yari afise n'icizigiro naco, kandi yarakunda uwo mugisha w'imfura, kandi yaraharaniye uwo mugisha kugeza yumvise ko uwo mugisha uvugiwe kuri we awubwiwe. Rero umugisha w'imfura n'umugisha buri mwana w'imfura wese ategerezwa kuwumva, akawumviriza, akawumva uri kuravugwa mu mwanya ugenewe kuvugirwamwo, kandi akawumva uri kuvugwa n'umuntu ategerezwa kuvuga uwo mugisha w'imfura. Rero turabona yuko umwami Yesu Kristo, kubera ko ari imfura y'Imana, umwana w'imfura w'Imana, kandi akaba yari afise uwo mugisha w'imfura, akaba afise imigisha y'Imana yose igenewe abana b'Imana bose. We mu kuza kwiwe kwa kabiri, nk'uko biri mu rutonde rw'ukuza kwiwe, we arazana imigisha y'Imana yose, ni nk'uko kandi azana n'ibihano vy'Imana. We arazana imigisha y'Imana yose akayizanira abana bose b'Imana.
kandi iyo havuzwe ngo abana b'Imana bose, aho haba harimo abana b'imfura n'abatari imfura nabo. Abana b'imfura ni aba mbere babanza kumva umugisha w'Imana. Abana b'imfura bo mu banyamahanga n'abana b'imfura nabo bo mu baheburayo, abo ni 144 by'abaheburayo. Abana b'imfura bo mu ihanga ry'abaheburayo aribo bazokumva umugisha w'imfura. Kandi mu banyamahanga naho, abatoranije bo mu banyamahanga bamenywe kera, abo bafise isezerano ryo guhindurwa bari hari bazima no kuzuka abapfuye muri kahise. Bo bari abo mu bihe byo muri kahise, mu bihembwe by'ishengero, hamwe n'abo mu ntambuko y'abigishwa hariya mu baheburayo, na bamwe bo muri twebwe bo muri iki gihe cyacu, boba baragiye baravuye mu mubiri, nabo nyene bazozuka mu mugisha w'imfura, bumvise umugisha w'imfura muri iki gihe cya nyuma icyo twebwe tubayemwo. Natwe tuzohindurwa, kuko mu mugisha w'ubufura harimo isezerano ry'ubugingo budashira, isezerano ry'umubiri uhoraho, isezerano ry'umubiri utabora, umubiri, isezerano ry'ubuyabaga buhoraho, amagara meza ahoraho, isezerano ry'umunezero uhoraho, isezerano ry'ubugingo budashira, hamwe n'ibintu byose bihoraho iby'Imana yasezeranye. Kandi ibyo ni iby'imfura, ni iby'imfura muri iki gihe cya nyuma. None ni gute umugisha w'imfura uza uri kuravugwa mu gihe cya nyuma? Umwami Yesu Kristo yarasezeranye mu gihe cya nyuma ko abatoranijwe bari kuzohamagagwa bakegeranywa n'ijwi rirenga ry'inzamba, kuko umwana w'umuntu yari kuzotuma abamarayika biwe barungikanye ijwi rirenga ry'inzamba bakegeranya abatoranijwe biwe bose. Byongeye n'intumwa Pawulo mutagatifu ariko aravuga kw'iri jwi rirenga ry'inzamba, yaravuze ati, umve ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, nko mu kanya ko gukubita ingohe, aho inzamba yihereza izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bagaca babanza kuzuka, hanyuma natwe bakiriho tuzoca duhindurwa. Twese tuzohindurwa, tuzoronka umubiri uhoraho, umubiri uhawe ubwiza, umubiri wo mu ijuru, kugira ngo tubeho ibihe bidashira, turi mu itoto ry'ubuyabaga, ni ukuvuga dufise imyaka iri hagati ya 18 na 21 y'amavuka, ibihe byose. Iyo niyo myaka myiza y'ubuzima ku kiremwa muntu cyose. Rero aya ni amasezerano y'Imana ahwanye n'umugisha w'imfura. Uyu mugisha w'imfura iyo utanzwe uratangwa, kandi uwo mugisha ukumvikana. Uwo mugisha w'imfura wumvikana nk'ijwi rirenga ry'inzamba, nk'inzamba ya nyuma, nk'inzamba y'umwaka wa yubile. Kandi turiko turumva ubu butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, inzamba ya nyuma canke inzamba y'umwaka wa yubile wagizwe mushasha. Tuba turiko turumva iki? Turiko turumva umugisha w'imfura. Kandi nk'uko Yakobo igihe yaharanira uwo mugisha kugira ngo awuhabwe, we yari afise ukwizera, kandi yashyize ukwizera mu byo se Isaka yariko aravuga. Ni ukuvuga ngo we yarumvise uwo mugisha arawizera, awizera n'umutima wiwe wose. We yashyize ukwizera mu ivyo yariko arumva, uwo mugisha ugira uwiwe. Iryo jambo ry'umugisha yarigize iryiwe, iryo we yariko arumva. Kandi we igihe yariko araryumva, ariko arumva iryo jambo ry'umugisha, ku iherezo we yashobora kuvuga, aterega ibi nibyo narindindiriye, nicyo gituma nagwanye cyane mparanira kubyumva bivuzwe na data Isaka. Numvise iri jambo ry'umugisha, yaragizeye n'umutima wiwe wose. Ayo majambo yabaye yiwe, nicyo gituma yaciye aba se w'ihanga ry'abaheburayo. Nicyo gituma ihanga ry'abaheburayo ryitwa Isirayeli, ryitwa Yakobo. Yakobo rero canke Isirayeli ni ihanga ry'abaheburayo. Nuko rero igihugu cy'abaheburayo kuri Yakobo niho ico gihugu gikura izina ryaco Isirayeli. Rero Isirayeli mu uwo mwanya ntiyari Isirayeli igihe yumva umugisha w'imfura, ariko amaze kumva uwo mugisha w'imfura, we yaramenye ko ibyo byose byavuzwe na se,
kuko se wiwe niwe yari afise uwo mugisha kugira ngo utangwe. Uwo wari wavuye ku Mana uza kuri Aburahamu, uva kuri Aburahamu uja kuri Isaka, uvuye kuri Isaka naho wagiye kuri Yakobo, kandi uvuye kuri Yakobo mu nyuma wari guca uja ku bana biwe. Wategerezwa kuvugwa ukava kuri umwe uja ku wundi. Kuri Yakobo wategerezwa guca uja kuri umwe wose wo mu bana biwe kugira ngo hahinduke kuri uwo mugisha mu bana biwe. Rero murabona ko igihe hari hageze igihe kugira ngo Yakobo apfire hariya mu gihugu cyo mu banyamahanga, kuko Yakobo yapfiriye mu gihugu cyo mu mahanga. Yakobo amaze kugwara, hageze ko apfa, Yosefu umwana wiwe yari muri Egiputa amenye ko se wiwe yagwaye, yaravuze ati iyo ngwara ni ingwara kugira ngo we agende. Rero arafise ikintu ategerezwa kunsigira, kandi nicyo ategerezwa gusigira abana banje. Ati rero ndagiye kugira ngo ndamusabe ikintu, kandi ibyo we yari yavyigiye kuri nde? Kuri Yakobo. We ibyo bintu byose kubera ko yari umuvugishwa, we ikiyongera ku bandi bavukana, yarazi yuko hariho umugisha udasanzwe, kandi uwo mugisha wari kuba uw'umwana wa mbere yari kubanza gushika. Umwana wa mbere yari gutangura kumva uwo mugisha uvuye mu kanwa ka se. We yarazi ko se wiwe yari yarashyitse ubwa mbere kwa Isaka igihe Isaka yagira apfe. Niwe yari yashyitse ubwa mbere, kandi umugisha wa mbere wabanje gutangwa wabaye umugisha w'imfura. Kandi bo yarazi ko atari gushobora guha umugisha uwundi muntu n'umwe ngo amuhe uwundi mugisha atabanje gutanga umugisha w'imfura. Nicyo gituma umugisha niwo mugisha wa mbere uvugwa, kandi uwo mugisha ubwigwa uwuzoronka uwo mugisha w'ubusamuragwa w'ubufura. Rero nk'uko Yosefu yari yavyigiye kuri se wiwe, Yosefu yaraje azanye n'abahungu biwe babiri ahari se wiwe yaragwaye agira apfe, kandi yari nka sekuru, yari nka Isaka nawe yamaze kuba impumyi, kandi naho yari umuvugishwa n'Imana. Umuvugishwa n'Imana naho yoba ari impumyi, nimurabe ingene byose bikoraniriza hamwe mu buzima. Byaragize neza kuba Isaka yari impumyi, byagiriye neza, byazaniye umugisha Yakobo, byaratumye haba umugisha wa Yakobo. Kandi ntibyabaye iby'umugisha uwo ari wo wose, byamuzaniye umugisha w'imfura w'ubusamuragwa. Ndetse n'indwara nayo mu buzima bw'umuvugishwa umwe muri abo yaba ari iy'umugisha ku muntu kanaka. Rero Yakobo yararonse umugisha kuba se wiwe yari impumyi. Iyo bitagenda uko byari guhava bigorana, ariko yari kugerageza n'ingene yari kubigenza mu buryo bucanka ubundi, mu buryo ubwo ari bwo bwose yari gushika kuwo mugisha, kuko Imana yari yaravuze iti Yakobo naramukunze. Kandi iyo ku muntu bibaye atari bimwe umuntu wese avuga ngo ndakunda Imana, kuko umuntu wese avuga yuko akunda Imana, ariko iyi Imana nayo ivuze iti ndakunda kanaka, aho rero ibintu biba ari ibintu bikomeye cyane. Kandi Imana yaravuze iti imbere yuko Yakobo avuka n'imbere yuko Esawu avuka, Yakobo naramukunze, Esawu nawe ndamwanka. Rero imbere yuko bo bavuka turashobora kubona ko Imana yakunda Yakobo, kuko ikiremwa muntu, abana b'Imana baza bavuye mu bundi buringanire, kandi baba basanzwe bazwi n'Imana. Rero Yakobo kubera ari we muntu yari kuronka umugisha w'imfura w'ubusamuragwa, yari afite iryo jambo ry'Imana. Iry'Imana yavuze iti Yakobo naramukunze. Yakobo imbere y'Imana yari nk'umwana w'imfura samuragwa, aragwa umugisha w'imfura, umwana w'imfura wo mu ijuru, yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'Imana. Rero amajambo yari yabwiwe Yakobo ati Yakobo naramukunze. Mwibuke yuko hariho Yakobo Isirayeli ifadika na Isirayeli yo mu buryo bw'impwemu. Isirayeli ifadika nayo nyene irafise iryo jambo, kuko yarakunzwe n'Imana. Nicyo gituma Yakobo Isirayeli ifadika irafise umugisha w'ubufura nayo nyene mu rukundo rw'Imana. Ariko hariho Isirayeli yo mu buryo bw'impwemu
iyo nayo nyene irafise iryo jambo ngo Yakobo naramukunze. Iryo jambo nayo nyene ni ryayo. Nuko rero iryo jambo ry'Imana ni ryacu twebwe Yakobo, Isirayeli yo mu buryo bw'impwemu, umwana w'imfura wo mu banyamahanga. Naramukunze, abakunzwe n'Imana. Kandi iyo umuntu amenye ko atari we gusa akunda Imana, ariko akamenya ko Imana nayo imukunda, kandi umuntu akamenya ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama nk'umwe mu bana b'imfura b'Imana, nk'uko Pawulo abivuga ariko arandikira Abaheburayo mu kigabane cya 12 umurongo wa 22 n'uwa 23, ati ntimwegereye umusozi woshobora gukogwako, ariko mwegereye umusozi Siyoni, mwegereye umugwa Yerusalemu wo mu ijuru, umugwa w'Imana yacu, mwegereye n'ikoraniro ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Abo ni twebwe twanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi kuri abo Imana ivuga ko yabakunze uhereye isi itarashyirwaho ifatiro. Rero dufise ikintu ngirakamaro cyane kiva ku Mana, kandi icyo kintu dufise n'urukundo rw'Imana, urukundo rwa kimana. Kandi dufise urwo rukundo rw'Imana, dufise urwo rukundo Imana yadukunze, tuzoronka umugisha w'ubufura w'ubusamuragwa mu gushyitswa kwawo kose, mu mwuzuro wawo wose. Ubu mu mwanya turiko turumva umugisha w'imfura, ariko ubutumwa bw'ijuru rirenga ry'inzamba, ubutumwa bw'inzamba ya nyuma. Kandi hanyuma iyi migisha yose ivugwa izohinduka ukuri muri umwe muri twebwe. Rero twariko turavuga kuri Yakobo. Yakobo yaragize umugisha wo kuba se yari impumyi, kandi icyo nicyo gituma yashoboye kurengana, arengana nk'aho ari we yari yavutse bwa mbere. Ariko we yari yaronse intsinzi, yari yaguze umugisha w'ubusamuragwa, yari yaguze umugisha w'ubufura. Hari hasigaye ko yumva uwo mugisha w'imfura w'ubusamuragwa ari wo wari mu mutima no mu kanwa ka se Isaka. Imbere muri we hari hanyegejwe uwo mugisha Imana yari yawunyegeje mu muntu. Rero Imana ntiyategerezwa kuza ivuye mu kindi kibanza ngo ihe umugisha Yakobo. Yakobo yarazi aho uwo mugisha wari uri. We ntiyategerezwa kurondera uwundi muntu. Yakobo rero yagiye rimwe na rimwe atumbereye ku muntu kumuvugishwa yari afise uwo mugisha kugira ngo yumve uwo mugisha. Hanyuma amaze guhabwa uwo mugisha, hanyuma yarahuye na marayika, aho yagiraniye imigenderanire n'ubundi buringanire. Yahuye n'umuntu wo mu bundi buringanire, aramugumya neza, kandi ntiyemeye kumurekura. Marayika aramubwira aterega ndekura kuko burakeye kandi ntegerezwa kugenda. Yari afite ibindi bintu ategerezwa gukora. Abantu bamwe bibaza yuko atayindi si atakindi kirere kihari, cyangwa bakibaza yuko nimba hariho ikindi kirere ko abantu bariyo atana kimwe bakora, ariko hariya barakora cyane kurusha ngaha, kandi bakora mu mugambi w'Imana. Aha abantu barakora, kandi ibyanditswe bivuga yuko batamishwa n'ibizoturirwa n'umuriro, baruhishwa n'ubusa. Amoko, amahanga barakora bagatera imbere cyane mu byo batora byo mu bushakashatsi no mu bindi bintu byinshi. Ariko ibyanditswe biravuga biti amoko atamishwa n'ibizoturirwa n'umuriro, umuriro w'akababaro gakomeye ugiye kuza niwo bariko barakorera, kandi bariko baratera imbere cyane, ariko ntibariko barakorera mu mugambi w'Imana. Mu mugambi w'Imana bahakora n'abatoranijwe abana b'Imana muri buri gihe no muri buri kiringo kinini. Rero ntituriko turakora ibizoturirwa n'umuriro, turiko turakorera iragi rihoraho, ibyo tuzoragwa, kuko umurimo wanyu mu mwami si uw'imfa gusa. Tuzoronka impera, ingero ihwanye n'igikorwa cyacu, umurimo wacu dukorera umwami. Rero twariko turavuga kuri Yakobo, twamaze kumubona yagumije neza marayika w'umwami, kandi uwo marayika w'umwami nk'uko mwebwe musanzwe mwaramaze kubimenya ntiyari uwundi, yari umwami Yesu Kristo ari mu mubiri wiwe wa Teofaniya.
rero marayika yaramubwiye ati ndekura ntegerezwa kugenda. Yakobo aramubwira ati sindakurekura utampaye umugisha. rero murabona igihe Yakobo yaronka uwo mugisha w'imfura wuhawe na se Isaka, yumvise amajambo kanaka, amajambo atari make ariko aravugwa, amajambo y'umugisha. ariko muri uyu mwanya naho nimuraba amajambo yagira yumve. marayika ntiyashobora kugenda. Yakobo yari yamugumije neza kandi yari afise ukwizera. rero Imana irumva umuntu, umwana w'Imana ayibwizanya ukwizera, akayibwira mu kwizera. kandi uwo muntu icyo ariko arasaba atakambira ari isezerano Imana yatanze. Imana rero irumviriza ikumva uwo muntu. marayika ntiyari gushobora kwikura Yakobo. Yakobo yari yamugumije neza. nuko rero yari azi yuko ngaho muri uyo marayika yari azi ko hari uwo mugisha we yari akeneye. yari ageramiwe. Yakobo yari aragwana urugamba, kuko ajabutse hakurya yari guca ahura na mwene wabo. amaze kujabuka umugezi muri icyo kibanza yari guca ahura na mwene wabo, kandi we yashaka ko bwa mbere abanza kuronka uwo mugisha uvuye mu ijuru, awuhawe n'uwo muntu wo mu ijuru. yari yarungitswe, yatumwe, kuko bitameze uko ntiyari kubonekera ngaho. Yakobo uko niko yibaza, yataza kuba yarungitswe kugira ngo aho umugisha Yakobo ntiyari kubonekera mu icyo kibanza. rero Yakobo yaramumenye, yaramubonye, rero ntiyemeye kumurekura ngo agende atabanje kuronka iryo jambo ry'umugisha. marayika yarabwiye Yakobo ati mbega witwa gute? none mwebwe muba mwibaza ko uwo mumarayika atarazi ingene Yakobo yitwa. yari abizi neza, ariko hariho ibintu atari Imana itegerezwa kubivuga, ahubwo ari wewe nyene ubivuga, kuko umuntu yizeresha umutima akaronka ukugororoka, ariko akoresheje akanwa aratura. murabona, ni ukuvuga ngo umuntu yaturisha akanwa kugira ngo aronke agakiza. Yakobo rero yategerezwa kuvuga igice we yategerezwa kuvuga. marayika nawe yategerezwa kuvuga ikindi kintu. ati mbega witwa gute? ati Yakobo. murabona, Yakobo yategerezwa kuvuga izina ryiwe ryo ku isi, iryo se yari yaramwise. marayika nawe yategerejwe guca avuga irindi zina. ati ntukitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko wagwanye urugamba, waniganye n'Imana, kuko yari Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya. umwami Yesu Kristo muri teofaniya. ni nk'uko kandi yari yariyeretse Aburahamu mu zindi ncuro. yaramubwiye rero ati ntukitwa Yakobo ukundi, wiswe Isirayeli, niryo zina ryawe. risobanura iki? ngo igikomangoma kiri kumwe n'Imana, umuganwa ari kumwe n'Imana. kubera iki? kuko waniganye n'Imana ukanesha. kandi buri gihe Yakobo wo mu buryo bufatika na Yakobo wo mu buryo bw'impwemu, buri gihe azokwama aharanira umugisha w'Imana, umugisha w'imfura, kandi azonesha, kandi azoba Isirayeli y'Imana. Isirayeli ya hariya igizwe n'ibihumbi 144, na Isirayeli yo mu buryo bw'impwemu ngaha igizwe n'umugwi w'abantu abatoranijwe, ari bo bagumya neza ubutumwa bwarungitswe n'umwami Yesu Kristo, ubutumwa bw'umugisha w'imfura bwarungitswe biciye mu mumarayika ntumwa wiwe muri iki gihe cya nyuma. nicyo gituma umwami Yesu Kristo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 agira ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe ivyo. umwami Yesu Kristo niwe abatumye umumarayika wiwe amurungikanye umugisha w'imfura, awurungitse kuri Isirayeli ifadika no kuri Isirayeli yo mu buryo bw'impwemu. uwo mugisha w'imfura
Isirayeli irawuronka muri iki gihe cya nyuma. Abatoranijwe n'Imana bose ari bo bashyira ukwizera muri uwo mugisha bo bumva. Rero nimurabe Isirayeli ifadika, ariryo hanga ry'Abaheburayo, muri iki gihe cya nyuma bizoba ari 144 batoranijwe bamenywe kera bo mu mugwi w'abana b'imfura bo mu ihanga ry'Abaheburayo. Ni abana b'imfura bo mu ihanga ry'Abaheburayo aribo bazoronka umugisha w'ubufura w'ubusamuragwa. Ariko bo abo ntibazohindurwa muri iki gihe cya nyuma. Nihaba izuka ry'abapfuye no guhindurwa ko bari hari bazima, bo bazotegezwa kubanza guca mu kababaro gakomeye bamara imyaka 3 n'igice. Ni ukuvuga mu kababaro gakomeye muri iyo myaka 3 n'igice batanga ubuzima bwabo nk'abamaratiri bapfe, hanyuma ku iherezo ry'akababaro gakomeye bazozuka kugira ngo babeho ibihe bidashira. Rero ni kubera ko bo bafise iki? Umugisha w'ubusamuragwa. Ariko abatoranijwe bo mu banyamahanga nabo nyene bafise umugisha w'imfura. Imbere y'akababaro gakomeye bararonka izuka bagiye muri kahise, bakaronka no guhindurwa abariho ari bazima muri iki gihe cya nyuma. Rero iryo niryo sezerano ry'abana b'imfura muri iki gihe cya nyuma, riryo ryashushanyijwe muri Manase mu ihanga ry'Abaheburayo. Rigizwe n'ibihumbi 144 bashushanijwe muri Manase, baronka umugisha w'imfura, ariko ntibaronka igice nyamukuru cy'uwo mugisha. Ubwa mbere umugisha waronswe na Efurayimu. Mwibuke yuko abahungu babiri ba Yosefu bari abahungu ba Yosefu, kandi Yosefu yari umuheburayo, ariko bari abagore yavyaye ku mugore w'umunyamahanga kazi, umugore wa Yosefu. Rero abo bahungu babiri bashushanya batoranijwe Isirayeli ifadika na Isirayeli yo mu buryo bw'impwemu. Ibihumbi 144 by'Abaheburayo bashushanijwe muri Manase, n'umugwi w'abatoranijwe bo mu banyamahanga bashushanijwe muri Efurayimu. Mwebwe muzobona ko ubu bavutse. Murabona Efurayimu yavutse ku mugore w'umunyamahangakazi, abatoranijwe nabo bavuka ku mugore w'umwagazi w'intama ku ishengero ryo mu banyamahanga. Rero kandi murabona ko igihe Yakobo yatanga umugisha akabaha umugisha, yariko aratanga umugisha w'imfura. Ukuboko kw'iburyo yagushize kuri Efurayimu, ukuboko kw'ibumoso nako yagushize kuri Manase. Mu kuboko kw'iburyo hari umugisha w'imfura, igice nyamukuru cy'uwo mugisha, hamwe n'isezerano ry'Imana, hamwe n'ibintu byose bikomakomeye biri mu uwo mugisha w'imfura. Nicyo gituma igihe Yosefu yashaka gukura ukuboko ku mutwe w'abo bahungu kugira ngo amaboko yatondeke neza, kugira ngo ukuboko kw'iburyo agushire kuri Manase ariwe yari mukuru, ukw'ibumoso nako kuri Efurayimu ariwe yari muto. Murabona ko Yakobo yaciye avuga ati, oya, ndazi yuko Manase ariwe mukuru, Efurayimu nawe ari mutoyi wiwe. Ariko suko bimeze. Manase nawe nyene azoba ihanga rikomeye, azoronka umugisha ukomeye, ariko Efurayimu azomuruta. Umugisha uzoba umugisha ukomeye cyane kuri Efurayimu. Rero murabona ko Yakobo yari yabaye muto, ariko yaronse umugisha w'imfura, umugisha wa mukuru. Rero murabona ko ngaha naho nyene Efurayimu yari muto, umuhungu wa Yosefu, ariko yaronse umugisha wa mukuru, umugisha wa Manase. Ni nka bimwe nyene vyari byarabaye kuri Yakobo, byarabaye no kuri Efurayimu. Umugisha Efurayimu yahawe n'umugisha w'imfura, kandi uwo mugisha w'imfura w'ubusamuragwa niwo ugwa kuri Efurayimu, niwo mugisha nyene ugwa ko batoranijwe bo mu banyamahanga mu gihe cya nyuma. Kuko Efurayimu ashushanya abatoranijwe bo mu banyamahanga. Icyo nicyo gituma muri iki gihe cya nyuma marayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe kw'iburyo. Uwo mugisha azazanye mu kuboko kwiwe kw'iburyo, uwo mugisha awuha abatoranijwe bo mu banyamahanga. Uyo n'uwo mugisha uba ugizwe mushasha uwo Yakobo yahaye Efurayimu.
rero murabona ingene turiko turaronka umugisha w'ubusamuragwa, kandi hanyuma hazohinduka ukuri iyo migisha yose. Buri mugisha wose uri mu mugisha w'imfura w'ubusamuragwa uzohindukira ukuri muri umwe wese wo muri twebwe, kandi tuzoragwa vyose, kuko aho harimwo iragi ryacu. Nico gituma bivugwa yuko turabaragwa b'Imana n'abaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu. Nico gituma kandi mu byahishurwa Yohana havuga hati, uwunesha azoragwa iki? Azoragwa vyose. Abanesha ni nka Yakobo, abanesha kubera ko baharaniye kuronka umugisha w'Imana, umugisha Imana ifitiye umwe wese wo mu bana bayo. Abana b'Imana, abana b'imfura, bategeza kuwuharanira, bakawuharanira mu kwizera, kandi bakawuharanira mu butwari, atari binebwe, kuko ibinebwe nta nubwo byinjira mu bwami bw'ijuru. Ubwami bwo mu ijuru barabubandanira, kandi ababuharanira babunyakurisha ubuhizi. Yakobo yaraharaniye umugisha w'ubufura kuko yabaye intwari, yarahagwanya urugamba agira ukwizera, kandi mu kwizera yaratahiye uwo mugisha, nk'uko n'umwe wese muri twebwe muri iki gihe tugwana no kwizera, kandi turaronka uwo mugisha w'ubufura uri kuravugwa, kandi tuzowuronka uri kurahindukira ukuri no muri umwe wese wo muri twebwe, kuko muri uwo mugisha tuba twaronse ukwizera kudushoboza kuzamurwa. Muri uwo mugisha tuba twaronse ukwizera kwizuka. Bene data bacu bagiye muri kahise bariko bararonka uko kwizera kubashoboza kuzuka. Natwe turiko turaronka ukwizera kudushoboza iki? Kudushoboza guhindurwa kw'imibiri yacu hamwe no kuzamurwa. Rero murabona ibintu byose twebwe twaronkeye mu mugisha w'ubufura uri kuravugirwa mu iki gihe cya nyuma, mwijuru rirenga ry'inzamba, canke mu nzamba ya nyuma, canke mu nzamba y'umwaka wa yubile. Rero Imana ibandanye kuduha umugisha, iduhezagiza umugisha w'imfura muri iki gihe cya nyuma icyo twebwe turiko turabamwo, kandi Imana byongeye iduhezagire iriko ihindura ukuri uyu mugisha w'imfura muri iki gihe tubayemwo. Imana ibandanye kubaha umugisha, kubahezagira, ibahezagize umugisha w'imfura. Mwese mugira ijoro ryiza, tuzosubira ejo Imana bishatse muri Villa Vicencio. Abo bose bari ngaha bazoba bahari, mwabo bose bari ngaha mw'iri joro, kandi tuzoja no muri Bogota itariki 9, ariko ku munsi wa gatanu tuzoba turi muri Bogota kugira ngo dukore igikorane cya nyuma cyo muri uru rugendo. Hariya muri Bogota tuzoba turi mu kibanza bateguye. Mwe data Migere niwazi ico kibanza cyari cyo, nimba atacyanditse ashobora kuba yacibagiye, kuko ikintu kitanditswe ni nkaho buri gihe umuntu acibagira, kandi we araza kukibabwira ico kibanza nimba yacyanditse. Atacyanditse naho ashobora kubabwira ko aza kuba yacibagiye, naho afise ubwenge bwibuka cyane. Ariko hariho ibintu umuntu yibagira iyo umuntu adasanzwe amenyereye izina ry'icyo kibanza canke inzira ijyayo. Rero umuntu vyiza aramenyera kuzarandika ibintu kugira ngo ntavyibagire. Nicyo gituma mwe mushobora kubona ko Imana buri gihe yamye irungika ituma abantu ko bandika vyose. Mose yaramubwitine wandike vyose, kandi vya mbere Mose Imana niyo yavyandikiye. Mose yaravyanditse ku bisate by'amabuye, hanyuma ibisigaye nabyo nyene Imana yarongeye irabimwandikira bushasha igihe Mose yari yamenye ibisate, yari yamenye vyari vyanditswe vyose, hanyuma irabimwandikira bushasha ibisigaye nabyo byo hanyuma. Mose nyene niwe yari yavyanditse, ndetse n'izindi ntumwa zo mu nyuma nizo zandika ibintu, kandi benshi baba bafise n'abanditsi kugira ngo babandikire. Abo baba abasekreteri babo mu ico gihe barakoresha ibintu bitandukanye mu kwandika. Si nk'ubu aho umuntu yandika muri ordinateur ikintu kikagumayo, bakongera bakagisohora kigasohoka kiri ku mpapuro cyanditse. Biba byaramaze kuvugwa, aho biba byamaze guca mu mashini muri ordinateur, hanyuma naho bigaca bisohorwa bikandikwa. Rero muri iki gihe turafise ibyo bintu byose bitworohereza ibyo batari bafise mu bihe byarenganye. Nico gituma muri iki gihe cyacu dufise ivyanditswe byinshi, ivyanditswe byo kurusha mu bindi bihe. Mwebwe murabona umuvugishwa n'Imana nka Yesaya
muravye ubutumwa bwose yazanye aribwo bwanditswe, ivyanditswe byose byavuzwe na Yesaya, mwebwe murabona ko tubifashe vyonyene ni nka kimwe mu bitabo twebwe tuba dufise, kandi ico gitabo buba ari ubutumwa bwavuzwe mu ijoro rimwe gusa, kuko muri ivyo bihe uko niko vyakogwa. Ariko iyo haba harasigurwa ibintu vyose we yanditse, aho hari gukenegwa ibitabo byinshi, impapuro nyinshi, kugira ngo handikwe ibintu vyose we yavuze yazanye mu ico gihe. Muri iki gihe cyacu, kubera ko ahanini turi mu gusigurwa, ugutanga insiguro tugushyiswa kw'ibiri muri Bibiliya, nico gituma ikintu muvugishwa n'Imana yavuze iyo kimenyekanishijwe gushyiswa kwaco, hakazanwa ibintu byose bifitanye isano n'ico cigwa, mu nyuma harandikwa igitabo kiba ari kinini, gishobora kuba gisumba n'ubuvugishwa bwose uwo muvugishwa wewe yatanze bwose. Rero turi mu gihe cyo gushyitswa k'ubuvugishwa buri muri Bibiliya. Ico nico gituma Imana yemeye ko haba hari iri terambere ryo mu by'ubushakashatsi, kandi dufatiye ku mugambi Imana iri kwirakora, naho nyene hari iterambere ryo mu bushakashatsi ngaha ku isi. Abashakashatsi baribaza yuko bagiye baratora ibintu ku bw'ubwenge bwabo ku giti cyabo, ariko ni kubera ko uko Imana itera intambuko mu mugambi wayo, aho n'abashakashatsi nabo baratera intambuko mu migambi yabo y'abashakashatsi, kandi baremererwa gutera imbere mu by'ubushakashatsi ubwoko bw'ibiremwa abantu. Rero igihe aho ubushakashatsi bushobora gutera imbere cyane ni mw'iki gihe, kuko umugambi w'Imana nawo ni wo mugambi w'Imana ukomeye cyane kurusha uwo mu bindi bihe byose. Ni wo mugambi w'Imana uteye imbere cyane, ni umugambi w'Imana integura izozana izuka ry'abapfuye hamwe no guhindurwa kw'abari hari bazima. Rero uwo mugambi, iyo nteguro ntiyigeze ishurirwa mu bindi bihe. Iyo nteguro, uwo mugambi wari unyegejwe mu iki gihe cya nyuma. Iyi nzamba ntiyigeze ivugira mu kindi gihe kugira ngo itume haba izuka mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero dufise igihe gikomeye cyane cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Icyo gihe turagikoresha neza, turiko turumva uyu mugisha w'imfura w'ubusamuragwa mu butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bw'inzamba y'iherezo, ubutumwa bw'umwami Yesu Kristo bwumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe uwo we yavuze ko agira ati, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibitegerezwa kuba vuba. Rero ivyo nivyo dufise muri iki gihe cyacu, kugira ngo twumve kandi twakire, kandi kugira ngo hahinduke ukuri umugisha w'imfura w'ubusamuragwa, kandi ku bana b'imfura gusa. Uwo mugisha urafise agaciro kadasanzwe gakomeye cyane, kandi iyo twumvise uwo mugisha uri kuravugwa, nta kindi kintu twovuga, ni nka kuma Yakobo yavuga, nka kuma Yosefu nawe yavuga na Efurayimu, aterega ibi nivyo jewe nari ndindiriye kumva. Umugisha w'imfura uriko uravugwa. Ni vyiza Imana ibandanye kubahezagira, na jewe nanje ibandanye kuduhezagiza umugisha w'ubusamuragwa w'ubufura uriko uravugwa muri iki gihe cyacu, hamwe natwe Migerebere mu Desimarine, kugira ngo abandanye kandi asozere. Rero umwe wese duce dusubira mu bibanza byacu aho tuza kurara. Ni vyiza mwene data Bermudesi yamaze gushika bane natwe bundi bushasha. Umenga aje yiyumviriye ca kibanza kuko ntiyari yacyanditse. Rero nguyu asigarane natwe. Ni vyiza, Imana iduhezagiye.